iyo mfashanyo ije yiyongera ku bundi buryo bw'amafaranga igizwe n'ibikoresho 200 birenga bifata amajwi ku maradiyo, ibifata amasanamu 5 kumbonesha kure imwe yose no ku kinyamakuru candikwa Iwacu, hamwe n'ibindi bitari bike. Bimwe bikaba bituma umenyesha makuru ategura inkuru, ibindi navyo bigatuma amajwi canke amasanamu abashikira n'ibindi vyankenerwa. Uwaserukiye ingoma Buholandi mu Burundi ari nawe yishikiye gushikiriza icese ivyo bikoresho, yavuze ko atamugambi wo gufata mu mugongo ikinyamakuru gikokeza urwanko canke gihengamye mu bihe vy'amatora. Ati ingorane zijanye n'ubuhinga amaradiyo canke imbonesha kure eka n'ikinyamakuru mufise ntitwigize tuzifata minenerwe. Nous lisons quelque part dans un rapport de la Benevolencia, et je suis sûr que le directeur n'est pas d'accord avec cette citation, que quelqu'un a dit que la situation... Mu cegeranyo ca Benevolencia hari aho dusoma ngo ivy'ubuhinga ntivyifashe neza na gato, ariko ntaco. Natwe tuvuga duti iyo ivy'ubuhinga bitifashe neza na gato kiba gihari. Ivyo bikoresho turazi ko bitazotorera umuti ingorane zose zijanye n'ubuhinga mufise, ariko turizeye ko nitwashobora gukwiragiza amakuru mu gihugu hagati aho atahora shika, tuzoba turiko turashigikira intwaro rusangi. Turizeye kandi ko tutazosubira kumva ikibiriraho ngo muradutungiye kubera ingorane z'ubuhinga, naho ahanini bitava kuba ari mu buhinga bw'ivyuma, rimwe na rimwe biva ku menyesha makuru. Si la faute ne provient pas du silencieux technicien, mais des fois des journalistes. Bahejeje gushirako umukono ku rwandiko rwo kugabana iyo ngabire, abarongo yimenyesha makuru bati nta majambo tworonka yo gusigura ibibaye, bati kuko ari ubwa mbere turonka imfashanyo nk'iyo. Vincent Ngishimana arongoye ishirahamwe ry'amaradiyo akorera mu Burundi na Claude Nkurunziza arongoye imbonesha kurerema, bombi bati iyo mfashanyo ije hageze naho ubukene budaciye buhera kuko ngo ingorane zizogabanuka cyane. Ku bwacu ni ikintu gikomeye cyane kuko ubwa mbere ho gukoresha ibi muri ko murakoresha z'amamikro, ugasanga wewe ubanza kurindira ku wundi yagiye kurondera inkuru aha naka banza kugaruka, usanga uri kurata umwanya ari naho inkuru wihutira usanga yaheze. Ubu rero turonse akaryo ko umwe wese ashaka gutunga mikro gwiwe hageze ko yiruke hamwe bari bamukeneye ahashike atabanje guta umwanya. Ico ni cyo kintu nyamukuru cyane. Ikindi nuko ivyuma mubihanahana mu minwe muri benshi birapfa n'ingoga, ariko iyo umagira ati iki kintu ndagifata neza n'icagorana ndazi ngo ndakibwira gikora, birafasha kugira ngo kirambe. Byose rero nico dukiye dushima cyane. Ibikoresho twari dukeneye gose kuko murabizi ngaha ku isoko y'Ubujumbura mbere no mu Burundi bwose biragoye kuronka igikoresho gikoreshwa ku radio, gikoreshwa kuri televiziyo kuko nibizi ntibiba bikwijije. Nukuvuga ko uri kuraraba aho dukorera mu binyamakuru bitandukanye, uragenda ugasanga kakuma dukunda koresha ngo ni mixer, ugasanga ntikakora kapfuye kera, umucano rimwe ugasanga warononye canke kamaze imyaka myinshi kandi n'ivyuma bisanzwe bizimvye. Ikindi gikunda kubura tugatuma two gufata amajwi, to gufata amasanamu, natwo turi mu bintu bibura kandi dupfuye naho ne tudakogwa ngaha, kandi ugasanga no ku isoko nta bisanzwe bihari. Nukuvuga ko ari ngabire ije yari ikenewe cyane. Iyo mfashanyo rero ni gice ca mbere, hakaba hasigaye ikindi gice. Igice ariko kizotangwa habanje gusuzumwa ko amategeko ngenderwako agenga umwuga wo kumenyesha amakuru yubahirizwa. Ayo nayo akaba ari ugutanga amakuru meza atawahengamiye. Mwomenya ko ivyo bikoresho vyose biciye ibihumbi birenga gato 75 vy'amanyaburaya.